Mbega iyi show yarayibaye ngaha mu Burundi, aho ubona ko yitabiriwe n'abantu benshi cyane gose. Ni show yarayibaye aho ubona neza ko hari yitavye abantu bagiye batandukanye. So guys, ni Kainos edition yayo ya gatandatu. Ni Kainos ariko umugwi uririmba mpimbazamana gospel ariyo Victorious Team niyo yari ikunda gutunganya iki giteramo buri umwaka uko utashe. Rero ubona yuko ari igiteramo cyari citabwe n'abantu benshi cyane gose, aho cyagiye kubera kuri source dinire naho amasanzwe muzi yuko ari kibanza ciza cyane kikunda kuberamo event agiye akomeye cyane. So guys, urabona rero kari event aho yabereye kuri source dinire, aho yarimwo abaririmbyi b'umugwi Victorious Team. Muca mubona ushobona ati papa yazikubesha papa ucubona nyene aho iyo ndirimbo yamaze kubaka amanuze nyene yamaze kuba hit, iba virus mu mitso y'abantu ati ntuzikubiza papa. Ukabona ari n'indi ndirimbo nyene abari baheruka kudusohorera kwitikiti unabona nyene indirimbo yari imeze neza cyane. Guys, kumiza ubane natwe ubona rero ko ari show ibaye, aho ubona neza yari yakirwe n'abantu. Ubona yuko abatumiri harimwo abimiraka yari umuririmbyi Siege musazo mumuzi akondirimbo yiwe hajya yari maze gukwiza abantu bagera ku miliyoni zingahe. So uramuzi neza muri gospel karo umuririmbyi umwe usanga ariko akora amateka, afise indirimbo yiwe yanditse amateka komsa. So guys, kumiza ubane natwe ani kuri TWENGAKO TV komije mbi aka mega speaker. Ukabona yuko harimwo ona n'ubundi muririmbyi umuproducer agira nawe yari yamutumiwe muri iyi show. Ubona yuko show ari show igaruka buri umwaka, ari show kandi ubona yari yitabiriwe n'abantu benshi. Mbiri kubera ko yari yitabiriwe n'abantu benshi, ni kubera ko show yari kwinjira kwari ukwagusa guys. Gusa abantu bari benshi cyane aho ubona na stage yari imeze neza, aho ubona nyine ibintu ko byari sawa. So hariyo n'ubundi muririmbyi abari bantumiye nawe nyine wa gospel w'imena ari we Ntuze musaza mumuzi, aho yakoranye n'indirimbo ona Kriko Badman akiri Mr Ndagahindi cenge Mr aha nihe uwo nawe yari yatumiwe nk'umurindi w'imena. Ubona rero ko ari show iraye yanditse amateka, ni show ibonetsemo abantu benshi havuye ya kigenge muri uno mwaka, niyo show ya kabiri ibonetsemo abantu benshi. So rero nibyo bona neza yuko bari bishimanye n'abantu benshi, abantu barakira gakizwa baje muri mwe muyere ni hatari komije mbe aka mega speaker misana bibwa nandi menshi ani kuri TWENGAKO TV. Kora subscribe hazara vista.